Kwanza. Starboy. Kandi wagatse gutera Ngoya kwanza. Toka nje. Ngoya. Mvrindira kwanza. Uvuge nande? Amisi. Watongera Amisi. Wewe unakuja kuta Amisi. Watongera Amisi. Kandi uraza heruka ko washatse kumwera amanyanga kureka. Watongera Amisi. Amisi. Sindakuputure. Amisi. Gona shida na wewe. Rekana nawe. Nana. Injira tuge. Gona shida na wewe Amisi. Kwanza tongera Amisi. Ngoya. Watongea Amisi, si unajua tena. Amisi ndamureke. Sister boy wo kwa executive. Acha nikwe kwanza tongeye. Ngwashaka ibiganiro nyakuyigende. Goma hamwe rero. Papa Simon. Fresh uranyononeye tu. Sorry ku bantu bose bo babibaza ariko ndabonone. Mugendiriye mu tuvimana. Hamza. Ndagusekeza man. We. Ndagusekeza. Isaac TV. Oh. Yes bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose bo nese no bwango nivye ni haraje ariko tudushaka kumenya abakinyi bacu ariko bakina gute ba filme sometime naro babwiye ngiye kwa Abeli ngiye kuvumbura ya madame wiwe ariko nuko nasanzeho Abeli byarambabaje bo turi novuga yuko tujya ahantu Ihuro TV iri kurakinira uko biri kose ndazi byose muraza kubimenya ndi nka Starboy novuga yuko ndabavumbuye ariko dutegerezwa kumenya ukuntu bariko barakina dutegerezwa kumenya baba bameze gutyo bariko barakina abo ni bariko baravuga Juma bisigura twabumvise barindana ariko uko biri kose reka dushore kuyaga nabo uko biri kose ndazitaza kumenya byinshi mfise byinshi byo kubabaza ko Ihuro TV murabazi nabantu basanzwe bakina kandi neza cyane kandi basanzwe bafise ibikorwa byinshi kuri channel yabo ya YouTube uko biri kose turaza kumenya byinshi kuri bo mu nkurikirane je Starboy byose turaza kubimenya byinshi ari byo bantumye ariho ibibazo byinshi bantumye ariko ndaza kugerageza kugira ndabimubaze kugira bigende neza. Sasa aha kwa abandi gamanzi chunguriye mani nganye ni cyo biko biri kose ngwani chunguriye ngo mani twinjire nganye ni kwe bariko bara shooting batanguye mani ko shooting Watu wengi sana. Na wanaume wengi. Dimasha wahuni. Ana ule uwa mzima unajua wapi? Okay, stand by. Fagia. Nende nani? Simunga chuma ipore ya mikro. Okay, tunaenda stand by. Nani? Wewe stand by. Kuna mtu anakuja pale. Nini? Wewe ugende kusubira kwanza. Ngoja kwanza. Tuko na shoot. Kwanza ni nini? Ona wewe Juma. Ngoja kwanza. Starboy. Kandi wagatse gutera Ngoja kwanza. Toka nje. Ngoya. Mvrindira kwanza. Uvuge nande? Amisi. Watongera Amisi. Wewe unakuja kuta Amisi. Watongera Amisi. kandi uraza heruka ko washatse kumwera amanyanga kureka. Watongera Amisi. Mimi namtaka Amisi. Wahamagaye Amisi rero n'umuhiriwe ntwara. Mimi namtaka Amisi. Kurugana abana bariko barashootinga. Wewe ushaka ikiganiro urabikora.
Irazimije. Bani Jimmy ushaka ikiganiro. Ushaka ikivugane. Hapana, ushaka ikiganiro uraza ukavuga ko bwa Miss ndakene ikiganiro bakugurusha para kuja kuvumbura abantu. Ngoja kwanza tongea na Miss. Watu Juma ibiki bintu. Watongea na Miss. Juma ndarumena. Niyambwa nanika boy. Amisi. Amisi. Sindakuputure. Amisi. Gona shida na wewe. Rekana nawe. Nana. Injira tuki. Gona shida na wewe Amisi. Ngoja kwanza tongea na Amisi. Ngoja. Watongea na Amisi. Umuntu aragusekera. Watongea na Amisi. Watongea na Amisi. Ngoja. Juma sishakumunga. Watongea na Amisi, si unajua tena. Achani tuelewane kitu kimoja. Sawa. Amisi ndamureke. Sister boy wo kwa executive. Achani kwe kwanza tongee. Ngwashaka ibiganiro njya kuyigende. Guma hamwe rero. Papa Simon. Hano umuntu musumu mu. Kazi njema boss. Umva rero. Akazi keza. Na sisi tunakuwa kushuka kwanza. Umva reka tuvuge na Amisi. Sawa. Baki hapa basi tongee. Baki hapa tongee. Ona. Tunataka kufanya kipindi na Amisi, si ndio? Kipindi na Amisi? Mbona uko? Sisi mnanikamata. Urako ibyo binguru by'imbata nje. Yega ntiyakije macho ari karinjira. None takije mikro ni. None takije ni. Kono rumena ganana. Ona barekeshe. Utuna dakika 5 funaenda. Ngwani ingiye. Zuma ingoro kandi ibintu muko mwishimye. Ngora pana kuba. Bizobanza ngora ni mama yangu. Ahubwo genda gufungisha kwera wamfashe nabi. Hano ukuntu wamfashe nabi. Injira uko n'umutwe nyibuye. Agufungisha nafungisha je. Journaliste ntibamukora ako. Ingo ndakwata. Chakumena umutwe usubiye bampaye uruhusha. Chakumena umutwe. Umena umutwe je umena umutwe je. Inze. Bakuzi ba Isaac TV twashise kandi akazi keza papa. Wewe uza kugira ama interview utasabye urushaga mani. Jiste twari tuje badufashe nabo bakozi. None muza mudasabye uruhusha. Oya nta nakimwe nibisanzwe tu kugira akazi. Turakora akazi. Tuko turakora akazi muza nukutuza. Nje kura umuntu bita muzare kugira nshobore kumuronka. Mukwita surprise yakora shooting. Negezwa kuzana muri ko murakora. Yuko uzoza kugira interview ko nambwiye kuza muri ibi inyi. Ariko basi reka tubasi tuvyihoze byabaye. Uno munsi bisanzwe byanjye mani jenda gwana nabi ujya hanya nakurese ndabi. Ugwana na jewe. Ugwana na jewe. Tekereza petit yangu, petit frère. Famba. None yakurindero hariya canke Petit frère, tulia petit frère. Ndibaje na kantu nyene kiheshima kanakuja labda kutusapoti. Nsanze isura yimo. Niko na franga ndabachia, tulia petit yangu, tulia tongee na babosi bako, tulia. Wewe ende kule ko zamu musinema. Patro kuvumbwana bana. Jira nziko mugira interview ine mukaja ahantu. Oya mugabo sivyi. Kumera bana muke. Nakore ndayingiye. Utaingia mu nyumba. Na hapo bana. Unaingia kufanya nini? Naona bako. Kule. Naona bako bana. Hari abakobwa benshi ari. Abakobwa bariyo mugabo. Viriza katukora ikiganiro. Sister ni yacu. Ni sawa. Meze neza. Ndashima. Nipe chance kwanza mzo. Boy ibintu muriko muragira sivyo. Mto wangu. Ndiko ndakina ndi muri action kamera ngwijya. Mubiseni rono. Acha tumalize kipindi basi, si ndio? Hapa tunakuwa kuwa support. Tusogee huko. Tunakuwa kuwa support Mario ni sinema nzuri tena sana. Mufike kunani? Kwa tufanyie kipindi hapa kidogo, siongo. Vipi? Mbako shamba kutoka. Kwa tufanye kipindi basi. Lakini usiongeze tena kunibana mani. Minda kubomoa. Kwa tufanye kipindi hamza kidogo. Vipi blaza? Fresh gusuranya uranyonone tufe. Sorry ku bantu bose bo babibaza ko ndabonone. Mugendiriye mutuvimana. Hamza. Mutu takenda mtasora hata mama. Ndagusekeza mani. We. Ndagusekeza. Ona vipi sasa? Dakika ngapi bosi? Dakika ngapi? Yes bakunzi ba Isaac TV mwabona twamaze kwashikanaho akazi kiwacu karagoye sana karagoye ariko uko biri kose tutegeza kugakora uko biri kose niko kazi tuyemeje turi kumwe na Hamza Mfalme numwe mu bantu wewe urazi ndakubikiye amabanga menshi ndakubikiye amabanga menshi ejo nzokuvumbura n'ijya demo. Okay bakunzi ba Isaac TV novuga yuko turi kumwe na Hamza Mfalme numwe mu bakinyi novuga yuko babanditsi kandi bandika neza cyane yarakoze filme ihuro seri haraciye ku filme imeze neza cyane gose kuri no munsi turiko turaraba Mario nico gituma nabavumbe ngaho kugira bishobore kugenda neza cyane. Papa ni yaje
Fresh sana mzee, fresh gusa nyene vraiment. Orange none sana vraiment. Niko ndakiniseni haja nkubiro none kabisa ko ndayisubira mu bushake so. Nana kimwe mu bisanzwe mwebwe kwera mumaze kumenyekana dutegerezwa kubakurikirana kandi ni sinema Mario bariko barabona ko muri ko murakoresha ingufu nyinshi kugira ibintu bishobore kugenda neza nushaka gutera ashobora guterera hajya sinema Mario niwe wayanditse irevre nararonsa amakuru ko ari wayanditse nico gituma heze hama tubandanye kazi turimo none waje bose yabarakwirukana genda babirukana we nyarutse rero dukoza akazi amadu genda nibakwirukana genda gatonda barakwirukana kazi kawe irevre biravuga yuko ari wowe waranditse sinema Mario mbega ni wowe vyavye amata sumira biravuga ko ari wayanditse ni wayanditse bro ndibaza turabe namasene turiko turakina no munsi ndafise mu mufuko nibaze ngo ni ibintu by'umunwa izinzo turiko turashooting no munsi nta filime zose umaze kubona je ndiko ndakinamo nije mba nazanditse bisigura yuko akanoti amisi yinjiza uruharani runini ni wewe Hamza Mfaro oya mu buzima baho umunyamitahe hakabaho n'umunyempano je ndi umunyempano nawe n'umunyamitahe urumva turafashanya twese hamwe yes nimba taribanga Ihuro TV na Ismail Gasorero Comedy imufitanye imigenderanire imeze gute hagati yanyu nabo kuko ubwa mbere mwarakinana ndetse no muri bisangamani warakinye muri Ihuro Seri na Gasorero rakina mufitanye imigenderanire imeze gute bo uruhande rwo kuvugira Ihuriro TV ngifitanye imigenderanire kanaka naco no bimenyako gusa ku ruhande rw'iwanje nta muntu mfitaniye nawe beef kuko je nkoresha umutwe wanje ivyo bankinira dukinana muri film imwe nije nabibandikira nije navyandika so baragiye batwara ubwenge bwabo bwanje bwarasigaye niyo mpamvu ubona ndiko ndakora akazi ariko dusubira inyuma gato y'ibisangamani novuga yuko yatanguye watari ihuri umaze kuvuga ko ari uvyandika bisigura yuko bijya uhashitse ari wavyanditse canke ni Gasore yavyanditse ama idea wabonye nakinyemwo harimo 90% y'ama idea yanje bisigura yuko tuzanya abakinyi batatu bazi kwandika mu gihugu cy'u Burundi utegeza kufa no sindagira competition ariko wowe nyine ubwawe nujije bivanye n'amafilime y'iwanje umaze kubona akaba ari jewe ndayandika uwo mikibanza cya kangahe wowe nyine ubwawe bivanye n'ibikorwa by'iwanje ubona so ndabibona ariko sindi asampulsa yuko byose ari uzandika uko biri kose amisi nawe tuzovugana kugira bigere neza cyane kugira ndabasanye ngaha hariho challenge zimwe zihura n'abakinyi basanzwe bakina filme kuko turazi yuko ushobora gukoresha amafaranga menshi mugabo kuyinjiza bikagora niza challenge muhura nazo yo muri kuri tele yo muri ko murakina ni naco gituma nabasanze hano naho bamfashe nawe gahunzo gafungisha niza challenge mukunda guhura nazo yo muri ko murakina filme bo nkaje ku ruhande rwanje nk'umu director nk'umwanditsi nk'umukinyi kandi challenge nini nkunda guhura nayo burya kugira wandike ikintu ushobore kugikinisha umuntu agikine kwa rugero we wacanditsemo wumva ko gikwiye gukinwamo ni ikintu kitoroshe sana bisaba kwicarana n'umuntu ukamudirectinga ukamusubizamwo ukamutahuza ubwange bw'abantu burasumbana na nivo z'ubukinyi zirasumbana so kugira urinde ubona wewe episode isohotse ukabona yaragenze neza jewe nk'umu director canke nk'umukinya wari karakina tuba twashwanye namutahuje turahejeje fam no boy turiko turakora interview okay hakuna problem hakuna shida tunamaliza nta kibazo tunamaliza tunaomba sponsor mko mnaleta brag hapa twahejeje chef twahejeje no kuvuga umukinya wayahuye n'ingorane uko je ndo muri shooting ndakankama ndashavura singwana ariko haragaragaye n'umukinya umva umengo mugashwana tu so kubita umukinya yakinye nabi ni kera ariko so araheze igihe ndi muri JC Productions niyo nigeze gukubita ikofu umukinyi bivanye ariko ntibari kuvuga ngo nububi ahubwo bari ya suprinye uri kura directing kugira ubone ko kintu wo kujya bacanditse coza nka kujya nyene so izo ni muri challenge nyimwe duhora kunda guhura nazo ibintu nk'ivyo tu muri sene ukina nyinshi kenshi ubukaze kandi baguhana uvuga role ibigoye cyane nta munsi abantu baragufata nka kujya ko muri filime ubumeze no ivyo ni ibintu umuntu ahura navyo nk'ubu mu matuko turakinana muri Mario abantu benshi nyene baramwiyumvirako aciye mwibarabara ibintu nk'ivyo tu mugabo nakazi abantu batahure kwa rakazi biyumvira ko yoba mabuja ngwaje ngujamana n'abaje oya nukuri umva irya ni impanuro nyene ushaka abantu babonereko kwa irya ngeso ariko biramaze gushika ukifuza umusora akiri muto y'umujene ukavuga ati amutama hariya ntashoboye reka nifuza umujene oya je wapi namusi nimwe birashika nta n'umujene je nkunda nikundira abantu papa nyene abavye hariya kuri moya
mbiri baba bakiri hasi oya basaza bashobora bikwiye bikwiye bakwita bien moya mbiri bigasiguriki moya mbiri bigasiguriki kwesta oya moya mbiri kwesta moya mbiri guteranya kwesta bica binga yabizi bica bingana kwataka kabazi kwataka iyi ni rof iki kiza ni kitatanu bwa givisi izo ni terme ziwanje okay gato reka je umva igara baragufata deja kujya ukina muri filime bakavuga ati no muri quartier attention rakazi yego vraiment bimaze no kunkwegera mugabo ndabifata ibisanzwe ka nyene ucubibona nawe okay umuntu musanzwe mubakanya bifata gute akano kazi bifata gute ubwa mbere nyene twarashwanye mugubu imana yarabikoze we waranatomboye ntigera yumvira ko bakujya mu yambiri amabuja ni sawa sawa meze bien ego ndashimye mu bantu tubona muri filme Mario hajya ndome wambaye ni gute jewe ni Hamza no nchubyumva okay nzoitwa gute jewe yitwa DJ Kiara iyo uri mu kazi iyo akazi cyanke iyo utanguye palmarès y'ikintu hari ikintu kikugora gusumba ibindi n'icyo ikintu cyakugoye mu mugabo wa film ikintu cyakugoye vuga ati iki cyarangoye muri action muri kurakina bakakubwira ati gikora iki inyembwa kikakugora gukora birashika ariko si cyane kwatakana birangora mugani wanuze bakubwiye somo umuntu muri filime umusoma central yes tubakanze uko nakazi urumva some rero uyu babwire nyene bansome nyene uyashaka central uyashaka avance uyashaka kwanza avance uyakunda avance umva avance ni hama central no guma babwire bansomagure nyene ndabyumva ushaka profita okay ni Hamza reka ndagushimire kwanza ariko gato yari akabazo ngirangire kari muri vie prive gatoyi kenshi muri ko murakina muri ihuriro seri bakundukize kenshi twarabona uri kurakina tukabona madame yaguherekeje mbega uko tutamubona nawe yanarinzi ko ndamuvumbura nawe Reka urusaku madame ari muhira man reka byase umukinyi none bwa mbere mwakunda kucyara no ijya arika yabazanye umwana kugira dukinane ko naribona ko shegera yarakina so yajya yabanzaniye umwana niyo mpamvu bisigura yuko ubunye atakaza afisa caguma muhira mani reka kwinjira cyane reka turi mu kazi vuga ibya filme n'ibindi ku bantu batararaba filme Mario tubasaba iki agira akajambo babwiye nka Hamza kugira ndabareke kugira mu bandanye mukina kandi mbwira bonne narigeze kugira interview ndakivuga ko ico kintu ari abantu benshi bagize ikibazo baragira umutima mubi baragira inzigo bivanye na bakundukize kuba yarahagaze sinamenye n'izindi filme ndavuga ati kubwizomva kuko izijya filme zari ziryoshe bakundukize na sinamenye n'izindi umutwe wazandise n'unyene ubwenge nakoresheje ni bwa bundi nyene ndavuga ati kuberera abantu baragize ikibazo bakaba bumva barababaye sana kubera ingorane zitatuvuye ko abantu batwiciye filme narabadondaguye amazina singomba kubasubiramo ndavuga ati bo ifo rero inyuma gato yitubavuze nta nakimwe nibisanzwe oya abantu narabavuze man narabavuze batwiciye filme abatasuye kubonekamo niramu kandi arimo je ndamuvuga ibijya ndibaza vyaragenze neza vyaraheze nico gituma nanditse yindi filme mvuga ati reka nandike filme Mario izozisumba bakundukize na sinamenye kuburyo umuntu wese azoyiraba azokumva ko kakababaro yagira kuri za filme gaheze niyo mpamvu Mario iri ngaha abantu batararaba Mario ndabasavye mugende kora ba Mario uwari we wese yagize akababaro ndazi akababaro gaca gahera kuko Mario ni filme ikosoye kandi kingeneza cyane kuvuze ari byo watereye muri Bisangamani mbega utubwira impamvu Bisangamani gushika kuri no mwanya itarabanda bo ico kibazo tuzokibaze cyane manager wacu kuko ni wahagarariye filme zose twe turazana tukandika tukamuhereza nimba itarekira abandanya bisigura ko manager afise impamvu yes okay nibaze yuko abantu bariko baradukirana bavyumvise ntitwobatesha umwanya kandi mugira akazi keza uko biri kose je sinzosubira kubasaba ikiganiro nzoza ndabaza ko nyene ndabataka gusa ibi twabikoze impamvu twavyemeye nuko dukunda abafanzi bacu kandi tugakunda n'abafanzi banyu niyo mpamvu bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane ivyo nakoze kandi turavugana nabonye umuntu mengana Jojo ngaha ntituravugana ndamuvugisha Jojo ko kure mushuti Jojo ko kwani kandi basigaye bafise n'abandi abigeme wose ndamubona ariko arakina uwo mwigeme mbona ngaho ivyo vyihoze Kistani sawa uko bien twahejeje akazi Juma Juxi Kwa kwanza hari ikintu ntabazi ikindi twahejeje akazi
Genda kandi uzogaruke ngaha mama yangu. Wanzogaruka. Ndakubwiza ukuri gusa ndakubwiza ukuri. Gusa wenda kubwiza. Umva nakubwiza ukuri. Umva nakubwiza. Wowe nongo bitaje. Nagusekeza. Himbwana ndakubwiza ukuri tu. Je uranze. Serious. Mama wangu azogaruka ngaha. Gusekeza muje naburo. We. Bakunzi ba Isaac tuko biri kose mwabonye ukuntu vyagenze cyari kiganiro kako turagirana. Iko biri kose challenge zose duhura nazo nta kibazo naco bitwaye. Juma je twigire. Twagiye. Isaac TV.